abakoroni baje barabivye iyo mbuto kubera ko yarabafasha kuguma mu gihugu umwanya muremure. Iyo usanze abantu bafise ubumwe birakugora kugira ngo bacanishemwo ugume ubatwaza intwaro badashaka. Hari umuzungu yaje, hari umupatiri aritegereza ingene abarundi bameze, ingene hageze kugwana bagwanira hamwe kandi basonera umukuru wabo, kandi nabo bamusonera bakamwubaka bakamubwira ivyo bipfuza kumubwira batamushize isoni. Baravuga bati sinari bwabone iyo kimeze nk'iki, aho abantu bishira bakizana bakaganira n'umukuru, kandi n'umukuru akavyumva kandi akabishura nk'uko umenga hariho ico bapfana. Ivyo ntivyari bwaboneke na hamwe mw'isi. Bamaze kubiba iyo mbuto bagapima amazuru bakavuga ati bamwe bazi ubwenge abandi n'ibijuju, bamwe n'abakozi b'abandi. Mu vy'ukuri harimwo abafashe kumenga nivyo, ariko ntivyari ivyo kuko akahise siko kavyerekana. Rero bimaze kuba uko, abarundi aho Rwagasore avugiye ati jewe ndeyemeje tufate inzira yo kwikukira, yarasiguye neza yuko ata murundi ari munsi y'uwundi, ko abarundi bose bangana kandi babwirizwa kungana n'imbere y'amategeko. Ndetse Ndadaye arabisubiramwo ati nta murundi ari umuja w'uwundi, bose babwirizwa kungana imbere y'amategeko. Rero bimaze kugenda uko, icakurikiye mu nyuma nuko amaze gufata Rwagasore, intwaro zakurikiye ahubwo zaciye abarundi mw'imirwi. Ni ukuvuga bamwe babagira abakozi b'abandi, abandi barigishwa amashuri baratunganirwa hisunze ubwoko, hisunze intara, hisunze ibi na biriya, ku buryo uyu munsi ico tubona nuko vy'ukuri abarundi bacitsemwo imirwi. Ubu rero turiko turavuga tuti inda dushire abarundi hamwe, abategetsi bati dushire abarundi hamwe, ni politike nziza. Ariko gushira abarundi hamwe samajambo. Umugani wa Jeremy Mazubuta ati burya ubumwe s'urugoto, ubumwe ni inzira, kurya tuja mu nzira ya demokarasi, kurya tuja mu nzira z'izindi ntwaro nkumbure, niko n'ubumwe bubwiriza kuba inkingi ya demokarasi, inkingi y'intwaro ishingiye ku bumwe bw'abantu basangiye igihugu, kandi atawushaka gusumba uyundi, bagengwa n'amategeko n'umukuru wabo atanumwe atonesha gusumba uyundi, ahubwo bose abanganisha yisunze amategeko agenga igihugu. Ivyo rero nivyo twabuze kuva abazungu bagiye, nico twabuze. Ntihagire uwitwaza ivy'amoko, kuko vy'ukuri abatutsi batwara baritwaje ivy'amoko, n'uyu munsi abo bariko baratwara baritwaza ivy'amoko, turabibona kandi turavyumva. Rero ugasanga izo ntwaro zishingiye ku moko nta na kimwe zizoshikana ku gihugu, zizoguma ziryanisha abantu. Ari nico gituma mu vy'ukuri ukugwanya mwene izo ryane z'amoko sahandi zizohagarara, nuko abantu bazobana mu miji, bakabana mu bigwati, hanyuma bagasangira ugupfa no gukira, bakirirwa hamwe, bakararana hamwe, bakabona ko naka bafitiye akamaro naha badasangiye ubwoko. Gutyo n'ikintu c'amoko kizotabwa ni gose ubutakigaruka, kubera ko bazobabona ko agaciro k'umuntu kaboneka kazwi. Harya rero kwikekana, kuko umwe wese arara mu rugo iwe, umwe wese arara ahantu yugariye, umwe avuga ati none ariko ariyumvira iki, hari iki. Ariko abantu babana hamwe, ivyo bintu vyo kwikekana mu vy'ukuri bizohera kandi abantu bavyibagire. Niko mbona vy'ukuri novuga nti ni ubumwe mu bikorwa, apana ubumwe mu ndirimbo, ubumwe mu majambo, ubumwe ku karimi, oya, ni ubumwe mu bikorwa, kuko basangira ugupfa no gukira. Kandi ubategeka uwo muntu abarongoye agashira imbere ineza ya bose, atavanguye ngo uyu munsi
ivy'intara ngirimwo biragabanuka mugabo harimwo byo ngo baragwanye hamwe carabavunye abandi nibanyagupfa turi mu mugambo uyu nta yindi migambo dukeneye mu gihugu aho uri muri iki gihugu naco gituma aho bariko baravuga ngo amacakubiri bariko barayabiba bariko barayabamwo kandi si sagaseseshwa rumuri naco gituma rero barashobora kuvuga ibi baririmba bariko barakora vya bindi nyene mu bikorwa no kubesha ibinyoma